les amis, murakomeye muraho ikiganiro ni Isanzure nkuko mubimenyere. Arlena, Nene, Arleshu na Nene Negrita. Hello. Hello, meze neza. Nashushe. Ndashushe. Duheruka gukora ikiganiro cyo ku burongozi. Cyo abarongogwa n'abarongozi. Ndegitenyemera ngo agiye kuvyiyumviraho ku murongozi. Ubu rero naje mu kiganiro. Mbazi ikibazo kivuga ngo mbega fasoni bagiye bahawe ikibanza mu burongozi ibyogira ico bihindura. J'espère que Negrita tuva muri kino kiganiro yemeye uburongozi kuko naye handi wose uzuguzwe kubigenza. Negrishu. Alors, nizere kumeze neza. Meze neza ndashimye. Si twebwe tunye tugiye kuba muri kino kiganiro turi kumwe n'umufasoni nawe nyene ari mu nzego ari ega katwidondora Madame Aimée Divine niyo kwizigirwa. Turabaha ikaze muri studio zacu pour la première fois. Naryohewe nushaka kwibaza bashitse cyane. Murakoze cyane gose nitwa niyo kwizigwa Aimée Divine nkuko wabivuze nk'abantu b'Abakenyezi novuga yuko ego yisobanukiwe cyane yitahuye ashimira Imana nuko yaramuremye ari umukenyezi ega nta complexity n'amateka n'amahirwe twagiriwe kuvuka turi abakobwa umunsi muturi abakenyezi bivanye n'ukuntu amateka agenda ahinduka. So rero ndabashimiye cyane mufise studio ya grave hasa neza musa neza merci beaucoup meze neza cyane turi bishushu bigaragara vraiment ndabashimiye kwico kigani muvuze nk'indongozi. Yego indongozi murabizi yuko nka twebwe nk'abakenyezi benshi cyane gose tuvuga turi nk'indongozi. Okay duheraho nyene indongozi hari abavuka babisanganywe hariho n'abandi bategerezwa kwiyadapta no kuvuga washizwe ahantu ukaba uri nk'indongozi ugasanga birasabwa ko wiga inyifato kandi kugira indongozi nziza. Ariko abagore maze dusiyo mugabire turi aba manager beza turi ndongozi nziza abavuga ibinyuranye n'abashaka kudutinya. Okay. J'espère que uno musi amavuta arakuzako ndingize hari ikintu muvuze ngo tuvuka turi indongozi abakenyezi imbere ko mutubwire gute tuvuka turi abarongozi abakenyezi abafasoni abigeme tuvuka turi indongozi gute mbega muravye uno musi muri kino gihugu mwarabaye mu burongozi butandukanye mu nzego za leta mbega by'ukuri mubona iyo représentation féminine ihari vraiment muri des institutions étatiques aussi que ce soit muri leta que ce soit muri privé mubona by'ukuri uno musi abakenyezi turahari? Uravuze cyane gose uravuze uti navuze ngo umukenyezi abakobwa kenshi usanga bavuka indongozi niko akunda abakenyezi cyo kintu urasanzwe ukizi. Yego so ndabakunda cyane hama kandi iki naco n'abantu bashoboye reka nkubwire ngo si bose bavuka gutyo kuko uburongozi ni bamwe bavuga ngo bavukana imbuto ngo bavukana iki umaze ko kabe mu kuri waramaze kukumenya ako sinje ndakuzaranga ababivuze rero bazobivuga ngaje cyo nshaka kubwira nuko twe turafise ingabire muri twebwe abakobwa n'abamama donc bafise ingabire y'uburongozi muri yo sinzi kurabona yuko no mu rugo iwanyu hariho iyo mama tahari hari ibintu menga birahungabanye ahari umenga arabishize ku rutonde ahari kandi namwe mwese muri sûr ni muri iyo sens yuko ndavuga niyo umukobwa umuryango ari imfura ari iki hari ukuntu ubona nako ko bari gato umenga ibintu kasha kwishira ku rutonde ibintu haregeranya misanze ku bindongozi no gushira ibintu ku rutonde ukabitwara iyo utahura ko ari heza canke iyo bakubwiye ukwiye gushikana yarishira hamwe ari umuryango ari ikintu cyaco cyose kikaja ku rutonde kurongora. Ego ikintu cyose ukagishira ku rutonde ni kuvuga yuko imbere yuko umuntu umwigeme cyangwa umukenyezi aja muri izo nzego za leta no kuvuga uburongozi buhera muhira mu bisanzwe babita ngo bamuteye iteka bakugomwe erega indongozi ntupfa gutora ntupfa gutora niyo mpamvu usaba no kuma position agenda abakomeye basanga usaba hariho n'ibisaba amatora
kugira bose bemeze bati nakarabishoboye iki turakimweguriye nakarabishoboye kubera indongozi usanga ija ahantu ibintu vyari biri mu kajagaye tuvuge uko ariko kose ukagerageza kubizana ku murongo ukabirongora bikava aho vyari biri muri rwa rutonde rutari rurigo ukabishira ku rutonde niyo mpamvu nkubwira ngo ntibapfa gutora hari ivyo bafatirako none we ntubizi yuko nawe wakubwiye ngo nakari indongozi bashobora kuvuga uti ego nivyo canke vy'ukuri rero hajyanye nshaka kubwira ngo umuntu wese iyo avuze ati ndagushize hano hantu aba agufitiye icizere ko ubishoboye ego abakobwa canke abakenyezi muvuze ngo mwatubwiye neza yuko twavukanye iyo ngabire y'uburongozi ariko kandi dusubiye inyuma usanga neza abigeme n'abakenyezi harimo akantu k'ubwoba cyangwa ama emotion atandukanye kuja muri izo nzego ukamenga ni intambamye kuri bo hoho mubibona gute barabihurumbira mugerageje kuraba aho mwaciye urakoze cyane nashaka uvuge ngo iyi ni entre parenthèses kandi ko kuvukana qualité z'ubu leadership z'ubu leader twaje kukagaruka mugabo tufate yuko turafise ubushobozi bwo kuba indongozi nziza umukenyezi bivanye n'ukuntu yavutse arafise ubushobozi bwo kuba indongozi nziza tuvuze ngo nkaho naciye ari mu nzego muri secteur privé canke public mpora mbona abakenyezi iyo bari ku mirimo barakora neza ariko reka nkubwire ngo iyo turi ndongozi uburyo abantu barongora buratandukanye hariho abamotiva hariho abubaka imigwi ikorera hamwe ugasanga ashobora gutwara neza umugwi ugasanga ashobora gutwara neza umugwi muto ashobora gutwara neza umugwi muniniya uburongozi bugenda butandukanye ivyo rero twaronka kandi turaja kubigarukako mu vyo maze kumenya uburongozi buratandukanye kandi nta burongozi na bumwe bwikwiye ico bacumvise nta bwikwiye ugira abari imbere ukagira abari ruhande ukagira abahanuzi ukagira abatekinisye bivana n'ico urimwo ariko nkubwire ngo umuntu wese vy'ukuri arashobora kuba indongozi gusa birasaba ikiguzi ego uri indongozi hariho ivyo ukunda canke wahora ukora udashobora kubandanya ukora kuko urafise iyo uriko uratwara abantu kenshi na kenshi uzosanga umuntu adafise vision niko tuvyita adafise vision none wowe uwo muntu yo kurongora neza gute ega ntazi yagutwara ni byo guhitisha no munsi naha ejo na mugabo ubona neza niyo mpamvu akubwiye ko indongozi bikwiye kugira igicapo ciyo iri kwiratwara birongoye ariko ivyo urabizi hari igihe bikunda bivanye n'amashira hamwe hari igihe ushobora kuba ufise igicapo ciyo ushaka gutwara ishira hamwe mugabo atari wowe ufata ijambo rya nyuma mu gihe udafata ingingo ya nyuma wowe urashikiriza ugakora igishoboye ariko hariho n'igihe hari mu mashira hamwe aba ari wowe ufata ingingo ya nyuma no kuvuga igicapo kirabandanya gishika mugabo muri ico gihe bisaba ko wumviriza aba bakuri ruhande naho nyene kugira bikunde ubashikane kwica ya ntego ca gicapo cawe gikundi uno munsi turamva mu gihugu cacu dufise ibice 30 kw'ijana nk'abakenyezi n'abafasoni by'ukuri ibi bice 30 biradukwiye canke bongereze bimeze gute mubona bikwiye 30 okay nk'ubu ndakubajije woma uburorero canke amazina 5 y'abagore b'indongozi muri kino gihugu wabonye bakoze ibintu bikadushika ku nyota tukavuga tuti aba ni aba femme de référence 5 5 kugira nje gushika kuri 30 kw'ijana ko bikwiye canke bidakwiye oya 5 ntabwo dufise aha ntibashoboye gushoka bazi oya ntibashatse bazi nawe ni urazi unyibukije akabazo babajije muri Miss Burundi babaza Miss ati tubwire abakenyezi 3 wewe bakubereye icitegererezo donc bakoze ibintu twese tuzi byashitse ku nyota hari umwe yavuze yavuga ati nta wundi bamusabye 3 avuga 2 5 ni benshi acavuga ati nta wundi mu bantu bose babajije umuntu yagumye agaruka n'umwe gusa muracumva rero ico kibazo kirishu reka mbibwire donc ego turababuzi turonse aho tuvuga mugabo turonse abo tuvuga ariko barahari benshi cyane ikibazo kiri he reka nkubwiye abakenyezi bariho
ivyo bice 30 hari aho bishika hari antuka ntitwovuga ngo ntivyubahirijwe ngo 98 kw'ijana oya birubahirijwe vraiment ariko nagomba kubwire ngo hari aho nyene twosubira tukaraba ibiharuro hari aho wosanga ngira hamwe ariko vyubahirijwe reka mfate ko vyubahirijwe ariko dufate ubona impact iza uko vyari bikwiriye no rero nico kibazo je mfise nshobora kuba ndi umukenyezi muri ndongozi mugabo ntibiriko birashika kuri icambere rozi muco w'ikirundi umukenyezi w'indongozi ntibibaze ngo afashwe neza bazi ko umugore yubahuka umugore avugira hejuru umugore aganza umugabo umugore yataye umuryango uracumva kubera iyo umugore ariko arakorana n'umugabo abagabo urazi ko ari imitwe je urabizi ko ariko nemera umugore urazi ko ari munsi mu rugo hatangura umugabo hagashikira umugore ariko mashira hamwe suko ishirahamwe itwagwa n'umugore umugore n'umutwe wo mwigishira hamwe abagabo nabo bagenda bipanga uko bagenda bakurikirana mugabo reka nkubwire umukenyezi mu gihugu cyacu cy'u Burundi urugendo ruracari rurerure icambere ifo ko tubiga gushigikirana nk'abakenyezi tukavuga tuti umve Arlene ni ngaha ndamushigikira Negretari ngaha ndamushigikira ico ni ikintu cambere maze imisi ndiko ndagira icigwa cane kandi nsa nukigejeje kuri gute natwe abarundi kazi hariho uwokora hariho abakenyezi bokora ivyabo bakoze bikamenyekana urazi ngo dufise ya mbere y'umuco turafise akantu twita kwicisha bugufi n'byose tukabifatira mu gwara n'ibikindi no kuvuga niyo hariho abagore muri kino gihugu igihugu cacu nicomera neza atabagore bariko barakora hari abakora bibugaragara hari n'abandi bakorera inyuma bitagaragara kandi wanashaka bajya bakora vyinshi cyane ariko gute bitariko birashika kimwe hariho umuco wo gushaka ibintu byose tubifata buhoro abarundi kazi ibintu byose uko bigenza buhoro oya umviriza tuko turavuga uburongozi reka abagore bashigikirane kuko mu mice nk'ubu turiko turavuga jewe iwanje aho mperereye ndafise abagore no kugira ngo abagore bariko barakora ubundi ahaherereye no bariko baradukurikirana barafise ico bashova ngo naka ariko arakora mugabo gute bidahurira hamwe gute tutariko turabishikana kuri aco nico nibaza rero ko izimbonesha kuri zigiye kuza ziradufasha zamuratumira abakenyezi bari ku TV abakenyezi bariko baragira ico bakora ashobora kuba yarabwize uwarabaye umugore w'akamaro aho hantu hari twe tutabimenye kandi twobimenye natwe iyo tugirira akamaro aho onyeshaka muce mubwira ko mutubwira za barrière parce que nivyo abariko barakora muri les coulisses barahari nabumva ko boja kumbonesha kure ariko abenshi tubabwiye ngo baza harabo tubwira ntibikunda ko baza ibintu guvuga yego numva ntabohokeye kuvuga ivyo bintu ariko hacagaruka kubura ko uno musi nk'ikibazo muri mutubarije muti mbwira ba les 5 femmes wewe bakwinspire muri kano kandi ntibaza mugabo wicaye gato urashobora kubiyumvirako pour dire que hari ahantu turiko ducumbage canke ahantu twugaraniwe kubera peut-être ibi none nivyahereye ivyo bintu bituma vraiment tutoje imbere kugira uvuga ati Negete canke Arlene mwigishe ko umurongozi mihisa mwigishe guhindura caractère sinzi mwigishe kuba cette femme vraiment umuntu azomuraba kwitevye akavuga ati uyu mukobwa yaranyigishije namunye kuri television that's Okay, ugize neza cyane. Bimwe nashaka kubwira nakubwiye umuco wacu by'ukuri umukobwa ni mu kigo. Umumama ni mu rugo. Ariko ubu rero ibintu ukuntu biko birahinduka uzosanga birasabwa ko umumama nawe asohoka. Dusigaye tubabona ku mashantier, dusigaye tubabona bariko barakora ibikorwa bitandukanye, abariko bariruka badandaza, abajabuka, abagira iki n'abakenyezi. None wibaza umukenyezi akora ivyo byose ahetse umwana, umukenyezi ategerezwa kumenya ko agaburira no mu rugo, wose umuntu w'umukozi. Ariko nagomba nkubwire ngo uwo niho umurundi kazi. Ariko ubu ko twagiye mu mashuri, abakenyezi bashoboye kwiga, abakobwa bariko bariga cyane cyane mwe muri abakobwa ubuzima mutiza kubufata mu minwe ninde yakubwiye ngo ntushoboye kandi ikindi naco none ko utazokwirengagiza ibikorera bakwisi mu bindi mice erega ntushobora ifo kugira icitegererezo none uzokwama wikompara n'abanyuma erega uravyemerewe kwe kutoraba umugore yareshije mu gihugu co hanze yakoze gute akora gute icambere turi limite ifo kuyumvira mbega naka ko vyashobotse ko numvise abandi vyashobotse vyagenze gute icambere turatinya
benshi mu bakenyezi n'abari mu ndongozi turafise turubaha abarundi kazi vraiment n'abakenyezi kudoshap antukaho aho bavuga ngo umurundi kazi ntiyubaha umurundi kazi atekanye uwazo bariko aratubeshera n'ukuri bien sûr ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe hariho bamwe ariko vraiment ni insignifiant ariko nagomba nkubwire ngo abarundi kazi barubaha rero turatinya gutinya rero mu by'uburongozi utegerezwa kumenya nimba baraguteretse ahantu hicare kandi uvyifatemwo nk'uri ko arakora ibijanye n'ico waguteretse hano hantu akwitezeko uracumva kuko muri ico gihe kwagutinya kuzogenda guhera kuko urafise uwagushize hano hantu urafise aho ukura ibigufasha kugira ushobore gushika aho ushaka gushika ariko nakubwiye bivana n'amashirahamwe hariho ingingo urashobora gutanga ingingo ntiyemegwe ntishigikirwe kandi wowe ubona ko ari vyiza ariko ivyo ntibizokubuza kuba indongozi n'abantu bazovuga ati aha ashoboye yarakoze ivyansi ntivyari ku ruhande rwiwe ikindi ndaco nashaka kubwira havuye ubwo bwoba hari ukumviriza watwo twe dukunda kameme natwe abarundi kazi turafise ubuntu tubanza kumviriza amajambo ubibona gute uvyumva gute nege ubona ndabikora bazoca bavuga ngo iki ivyo bintu hari ahantu kwiye gushika nk'umurundi kazi ukavuga utumve jewe ndemera Imana urabizi kameme nasenze nkumva Imana iravyemera I have to go nkwiye kubikora haguruka ubikore ni gake abantu bazogushigikira atacurashikako ico kintu wacumvise abantu ntibazogushigikira atacurashikako abantu barakunda ngo abantu nibabakundukize abantu nibabakunda aho wize wishikana niwagira intambuko ugahaguruka ukagerageza ejo bazogushigikira kuko babonye yuko hari aho washoboye gushika rero abakenyezi ashaka kubasaba ngo twige guhaguruka nubwo atawe wagufasha ukuboko hari igihe usanga uzokenera ugufasha ukuboko umaze kugira aho ushika hari abafise amahirwe bagashobora kuronka bafata amaboko bagitangura guhaguruka ariko hari n'abandi bisaba ko banza kugira imetero 5 rero izo metero 5 uteza kuzikoramo neza rero birasaba ko dukora cyane birasaba ko duheza ubwoba birasaba ko wigirira icizere ifo kwigirira icizere aho hantu ifo kwigirira icizere bati baragukomera amashi ukamenya ati wow nari nateguye ko nkora gutya ndabishoboye clap for yourself ukaca uvuga uti okay n'umunsi ndigurira ifani n'umunsi ndisororera kuko rashaka kubwira ngo nutamenyera kwihicizere kenshi bizogora ko abantu baguhicizere bizogucakaza ibi rero ndabivuga kubera nandi ndafise kameme aho hantu arahaciye uguma wiyumvira yumvira ko narengeje bava biyumvira ewe bazokoma bafise ivyo biyumvira kuri wewe so nahawo kuvuga uti ndihaye icizere kandi ndihaye urutonde ikindi naco birasaba kuba discipline ibintu by'uburongozi birasaba kuba discipline abazi plus ugenda kuri position hejuru plus bisaba urutonde kakajagari ko ngahanye ari niteza guheba bivanye naho ugeze hari inyifato bivanye naho ugeze we n'uru bibona nk'abo abubahwa hariho amasaha bategeza gutahira ariko urasanga rero abantu bataja ku rutonde niyo masaha ageze ko basohoka uracumva ico kiye abandi hageze ko bataha baruhuke kwera urutonde bariko kuva mu gatondo uretse ko ama programme abahari bati witora zoba yakiriye 9h hari inama saa 4 urutonde niyo mpamvu bagira amasaha yo gutaha rero abantu rero tukiri muri gucyanye mu ruja n'uruza aho abandi batashe natwe barageze ko dusohoka ico kintu bacumvise rero ashaka kugira ngo ifo kuba discipline abakenyezi ifo ko tuba discipline hama kandi umukenyezi w'indongozi yacu y'umurundi kazi atezobwira sacrifice ikomeye erega uri deje ntucureka kuba mu kanaka uracumva uri deje uri mu kanaka kandi amaboko umukenyezi ngo ni maboko igihumbi ibyo bintu babesha negri ntubizi namwe gene none ngahamwe mumaze kuja mu kazi ntuzi ko hari ibintu teza kugira gahane umukenyezi ni maboko igihumbi uraba umukenyezi ukaba ufise n'umuryango wanyu uri umukobwa wa naka naho nyene wanyu urakeneye kubaza amakuru y'abavyeyi baragukeneye urafise abavukanyi urafise babana urafise n'utundi tuntu ugenda wisumamo kuko urabizi umukenyezi w'indongozi akwiye kuba afise mu mutwe hari sharp no kuvuga utegerezwa rabo gusahiriza muri ugo rugo none uwo mwanya uzokura he ego umunsi ugumye w'amasaha 28
hama kandi kugira uzonarambe umare kabiri bakeneye amasaha yo kuruhuka so uteza kugira yo gukora nayo kuruhuka uteza kugira yo kubana n'umuryango wawe nayo gukora ibindi bikorwa urumva ko bisaba ya discipline none wowe wumva ifo kuvyuka mu gatondo wihaye intumbero kugira babandi babuza aho baca ntibace baza kuruhukira kuri wewe kubera amasaha hari ibintu bingaha muri ville ngiye ntwe muri ville bamaze kubibona hari abantu ataba akazi kiwe kaba kaheze yego ati alo uri muri biro uri biro umviriza akira wowe warukwiye kwakira uwo munsi ibindi bandanye ukora akazi kawe kuko ubuzima ni nk'ukubaka inzu hariho umushinge rero nk'umukenyezi w'indogozi akeneye umushinge wa mbere no kubanza kwiyubaka wewe ugashiraho inzitizi wayumvise ukavuga uti ndemerewe ibi sindavyemerewe ndakora ibi sindabikora bivanye n'inzu ushaka kubaka niko fondation ikomeye ni hehe wibaza ko twokora ko canke twohindura kugira ngo natwe gaba yigeme twumve ko twokunda ubwo burongozi twobuhurumbira tukavanamwo iyo estime de soi nkenya dufise kutagira confiance muri twebwe canke kudatinya mama ngo ntituzokubaka kubera ico nyene izo stereotypes dufise zihari kubera umuco ni giki wobwira bigeme uno munsi cyambere umwigeme wowe muri wewe ushaka iki ufise intumbero yahe ushaka gushika kuki ubu murongozi cyangwa uwo muntu agutwara no kuvuga wagiye muri ako kazi ufise icyo ushoboye ufise n'impamya bushobozi bikwemerera ihagarariko umenya icyo wari cyo kurondera niho yavuga ati tutagize ibi n'ibi vuga ati jewe kuko nashitsa ega bivana n'ukuntu washitsa aho hantu nimba washitsa aho hantu warinze kuryamana ni ukuvuga bizobandaniriza nimba bakunomye bazi neza ujye umuntu arabishoboye yaragiye hanaka turabona impamya bushobozi afise ihagarariko fata decision nk'umuntu afise icyo ashoboye muri iyo entreprise cyangwa muri izo nzego kubera ko image ujanye ahantu niyo bakwakiramo nimba ujanye image yuko turamuzi Arlene arafunga itambara mu mutwe nimo gifungura avuga ati byageze gute ko yagifunguye kandi tuzi ko kuva kwa mbere agifunga donc image twaye ahantu niyo bazokwakiramo itahure isobanukirwe ushaka iki abantu wewe naho uzakora ibyiza gute ntihazobura abantu baguca intege ntihazobura abantu bamabose ibintu bavuga ku muntu donc je nyumvira yuko cyangwa ico numva nokora nka jewe shaka gushika abantu n'abantu bazokoma bafite ibintu bakuvuga ko tonke wowe wumva ati jewe umutima wanje ntacunyagiriza nkora ibyo njejwe nabiriya narabitanze ingingo ntirashigwa mu ngiro n'abategerezwa kwishikako je aho wanje narakoze hanyuma tugabanye isiguro ku bantu kuko iyo umuntu ugiye kwisigura ku muntu birapfa kandi acabona neza yuko nawe utari sûr ya wewe nuri sûr uri kwisigura umva byagenze gutya no wekora itujeje wizitirire nkuko Madame Aimée Divine yatwiye wizitire uvuga ati jewe aha nkiye kuvuga ibi ni iby'akazi sindabivugira ngaha ndafisho ndabibwira Madame Divine turatombe ko asanzwe afite na ministère yigisha abakenyezi n'abigeme sinzi ko ibyo muhora mumaze guhura navyo umwigeme no musi yanka kuba umurongozi kubera aratinya ko atazogira mariage hama aratinya ko ashobora gushika imbere hama abo bashefu bakanya bamurondera canke hama hariho utuntu ivyo bintu none ivyo vyiyumviro ni kubera entourage ni kubera umuco ni kwa kundi canke twakuze nyene abavyeyi canke abatureze batavuze bati on peut devenir vraiment des PDG on peut devenir des présidentes vraiment bahindura bagira impact bimeze gute urakoze cyane gose icambere ndakubwire yuko nimba hari uburongozi uretse ko kera abagore batatora abagore bataja mu nzego turashimiye abagore b'abarundikazi batubereye intwari bakavyitangira imbere bakabiharanira tugashobora ku uno munsi bikunda ko umugore aja mu matora tora bakanitoza hariho ababikoze reka nkubwire rero mw'abakobwa bubu namwe murafise aho mukwiye guhera ibi muriko murabona reka kibe ikintu kibaraje ishinga kugira bihinduke icambere hari nimwe ko muravuga vya mariage umviriza ega mariage si ryo herezo ryanyu ni kimwe mu buzima kibaho kandi ciza civyo mariage n'umugambi w'Imana
hama n'imirimo je sindumva nari nkeneye kwiyatanda kandi ndiko ndashaka ko abakobwa ari ico kibazo gitangura kubahangayikisha ko iki ndahagaritse n'amashirahamwe yanyu tutariko turabona atariko arakura muhagaritswe n'ibintu by'abagabo ngo abagabo ntibabashima nagomba kugira ivyo bintu bihagarike nashaka kugira ngo ushobora kuba umukobwa yateye imbere reka nkubwire imangazini zose zishobora kuba zigurisha iyi kanzu mugo zikayigurisha ku giciro gitandukanye aho iteretse hose igira abayishoboye namwe ni mwiha agaciro ababishoboye kuzobaborda uzoshobora kukwegera azokwegera uw'Imana yateguye ntazobura haca kuko umenga mushaka kwigira bato kugira ngo abagabo baze umve muriko murakwega bataribo reka umugabo arinda aza guhangara aze agutumbere azoba ari umugabo atazogira na complex uretse ikintu kimwe uretse ko ari abagore benshi bazi ubwenge kandi bize kandi bari babishoboye ariko kubera babanye n'abagabo bari complexe bidakunda ko bakora bisanzuye bigaruka kuri hari n'abakobwa n'umusi vyanka ko baja muri za PhD za doctorat oui faut pas ko gaba ngo ashaka urugo faut pas ko agira ubwo bwenge burenze ico kintu nagomba babwire ngo abo bishoboka ko biga mwige mutaranavyara parce que ushobora kuba ufise ikibazo umwana wawe ntazumenya ko ufise ikibazo ararashushe urare muri urgence ku bitaro uracumva ubwo ni mwige muyanyarutse ubunyene mukira abakobwa hama urugo ubwo Imana yaguteguriye ugubake ku giheco umve nagomba mvuge ngo nimuhava bari byo mushira kwa gaciro cyane gose kwera urugo uzobuhejeje iby'ubuzima byawe bijanye n'ivyo niyo uretse ko jewe divorce ari urundi ruvugo ndayivuga sishaka imwe byo kugenda gucura rugarutse oya n'ivy'ubuzima bwawe bwose usigaje kandi nkubwire ngo urugo n'akazi ugize Imana muri urwo rugo ukashika ikakugirira neza ikaguha abana uzobarera ega abana hari igihe uzobafata izose hari n'igihe azokwavura hari n'igihe azotambuka ayo n'amamoma yose kiyo kubuhari kandi muri ayo mamoma hariho ibyo utazoshobora gukora urabizi ko no mategeko y'igihugu umukenyezi yonsa ntakora cyo kimwe n'umukenyezi atonsa urumva ikituma hariho kandi kazi hariho irindi banga ariko arashira ku mwanya afise kuja konsa nenda kubaza ko niyonka azokura akavura ukagenda wirukana hatora ikintu na kiriya bizogenda gute nukuvuga you have to do all the possible kugira ushobore kwiga uko wiga ukakora n'aya masosiyete yanyu ndiko ndashaka kuvuga niko uzoronka amafaranga ugashobora kuvuga uti ndipanga ya masaha ukaraba umwana wawe kuko nimba turiko turabona ibihugu ngo biri developer ngo nta bakozi bakoresha ni kwera biri developer nayo mwege nimushaka ko tuba un pays développé ni ya vision 2040 2060 none mu misi za ege bizosha bigenda bihera nabajya abakozi bariko barabafasha mu misi ntibazoba bakihari nukuvuga ukwiye kuba nawo nyirazo bariko ari developer nawo nyirazo bariko ari korera utuntu ubya kugira umuzane uzofisa ubushobozi kare mbabwire nk'uwamaze kameme ko harengana jewe urugo n'umugambi w'Imana kimwe si ibintu vyandagiye ndasohotse oya genda witeguye uzi kugiye kuba umufasha two tuvuga ku bakobwa uzi kugiye kuba umufasha kandi uzofasha umuntu yarabikeneye kandi uzoraba umufasha akora vyinshi kuruta apana ibintu byo kwigira ngo muje kwiremika les princesses ama princesse ngahonye inzara zigere hari abiyasaba kuzica hariho bibero utazoshobora koza n'inzara hari igitunguru utazokata n'inzara kandi ibyo byose urabikora ukaguma umugore w'indongozi kandi uri umugore w'umusirimu ibintu biravana ni kujya hari impuzu ushobora kwambara bivanye none ni waba wibungeza uzoguma ubanishije wambaye ceinture washize uzoregeza style tuzoyibona ko byakugoye mu mutwe kwemera kwibutsa abantu bigora kwemera ko byago so il faut assumer ça change il faut que tu changes urikura il faut grandir mu vyiyumviro no mu mibereho yawe so nk'umukobwa rero menya yuko urugo ruraho ariko ndakubaza kugiye nk'umufasha utwaye iki Est-ce que je suis très très contre abakobwa bagenda biyumvira ngo jewe mushaka umugabo w'amafaranga bariho yes ariko ndafise amakuru yuko bariho ubona ayo mafaranga uwo mugabo ntumubona none wari ushaka inoti iyo ushaka inoti gana wari kuyikorera ukayironga wari ukeneye umugabo so il faut bien redéfinir mariage mbega c'est quoi si société ugenda mu ngiye gucakira ngo ugiye guhiki na hantu ugiye gutanga
ubuzima bwawe n'ahantu ugiye gutanga ingufu zawe n'ahantu ugiye gukora. Ariyo mpamvu ndababwira mwari kwiye kubikora parallel. Ni mwige mukore mugire business, mwige mugire business mukore, kuko igihe mugifise umwanya muje atawubategeka ni mu gihe utarubaka utaravyara, mu gihe wowe ishobora kwiruka. Parce que ubu ko dukura ego ko nari meze mu myaka 20 iheze siko meze nk'uno munsi. Je mwanda biraho igihe natanga gutangaza kabe 71 no nanje nagize ico mpeba nahevye itike y'indege ndayitangura mu butahi, kandi iyo nja kuba narafise ivyitegererezo ndabira ko bien cye kuba vyarakomeye narageze ahantu ndahomba undi ko ndasubira kwiyubaka. Uracyumva mugabe ivyampombeje ndabizi, urabizi cyambere aha gufata ibintu harareje. You know what, amafaranga wayariye wayakoreye muca muyaji ucugura impuzu ucugira ibiki. Hariho une gestion ushaka gutera imbere ibandanye. Nk'ubu je biroroshe ndiko ndavugana n'umuntu ndavuga uyu oyazohomba mu meza ngahe n'umwaka kuko numva uko ariko aragomba guca mu byo naciyemo urahomba nta bitangaza birimo. Ibintu birubakwa ukabona ubundi muntu ariko arakora araza ati aya ndayihemba, aya ndasubira ndayareinvestisse muri business, aya arazi ico akwiye gukora. Rero nshaka kubwira ngo mwa bakobwa ibibanza vy'indongozi ni vyanyu gusa. Package yourself. Package yourself. Package yourself please. Kuko bazobike si shusho nikigutekeyemo. Uracumva? Ishiramo nkirikere. Si shusho nisho nikigutekeyemo. Uri mwiki? Mbega urimo ya ma strategie. Mbega urimo ya discipline. Mbega urimo ya majambo aja gushobora gushira abantu ku rutonde. Uvuga gute? Ukora gute? Koresha kubwira ngo ivyo byose akonto. Kandi rero imyaka nguma ndagasubiramo mw'abakobwa. Twebwe ivyanse tubivuge aha rero niho nkunda kuvuga. Twebwe ivyanse tubivuge kugira mwe muri nyuma ntimugwe mu mayere twe twaguyemo. Hama nanje bari imbereje ivyakunze babitubwire, nanje ndiko ndabandanya singwe mu mayere baguyemo. Niko abandi bakora. Kandi ndafise icizere ko generation yanyu izo generation y'abagore bakomeye. Muzoba mukomeye. Kandi wamaze kubibona muzoba mukomeye kuruta kubera ibiti ko turavuga twe ntitwavyumva. Bishobora kuba vyaravugwa nibishikire rimwe. Ora niwe ubuhinga ngurukana bumenyi ikintu kirabera i Burayi mu minota mikeyi tukaba tukimenya kandi tukanagikurikirana. Kera ntivyashoboka. Rero no kuvuga mugiye muraduha akaje tukaza turumviriza bizodufasha ko abakobwa mwebwe b'abarundikazi bakino gihe mbona bien sûr ababihitamo uretse kinaco ku umurongozi mwiza ifo kama bwashira ko hari abarongozi ku umurongozi mwiza harimo no kubishaka. Ifo kubanza gufata ingingo jewe aho mperereye kuko nashaka kubabwira mwakunze kuvuga ngo nkaho baciye mu nzego z'igihugu ntibisaba kuba mu nzego z'igihugu ugira umurongozi. Urawo umurongozi aho uherereye mu ikarti wanyu, mu muryango, mu gihugu, mu ishengero, mu mashira hamwe, aho uri idistenge, aho uri erekana ko ushobora kuba umurongozi. Haraho bidakunda. Kandi haraho bikunda naho bidakunda. Mugazi gituma ndavuga muge birakunda. Mwari ko uravuga muri domaine yanyu. I wish iyo mbona narakoze iyi domene yanyu kare ariko ndabishaka kandi ndabishima kandi ndabikunda kuko murigisha abantu mutiwe muragira abatonze imbere utiwe urakosora ama devoir utiwe urakora ariko abantu kabigisha uracunga. Ariko nagomba kubwira ngo ntibakazosubira kubaca intege. Akazi kose ni keza, umwuga wose ni mwiza kiretse uwo kuroga. Ujya nawe urabona abarozi nabo bagejeje abantu basaze ariko bazotsindwa mu izina rya Yesu. Ntibashobora kubandanya. Kije mu Imana yavuga ngo ntibakabeho. Rero ntibakabeho. Umwana agomba kubwira ngo umwuga wose kandi biragoye kuzogira umuntu ngo wega shane gris wega shane ngo bijya bintu ngo ni vyiza. Atawurashika kagumemo ni gake uzoronka abantu bagushimira. Ni gake ico kintu mucishiremwo ntikibabere n'intambara. Ni gake atahurashika uzoronka bagushimira cyane cyane mu muco w'iwacu. Rero biragoye cyane gose.
hama kandi umenye ngo umuhanuzi ntiyemerwa iwabo Boba, wewe abo mutebana nibo batakwemera hama nawe ugashaka ko aribo bakwemera banza ukora ikibemeza hama bazokwemera ariko nagomba nkubwira ngo uzomaze gutera intambuko zingahe abakobwa murashoboye nihagarare ko namwe nimuhaguruke hama umuntu azofata ukuboko wahagaze yagomba atembagare ariko wari warahagaze twumvise ibidutuma tudahaguruka biduca intege nk'abakenyezi n'abakobwa abigeme baradukurugutuye nibaza ko hari hanze muri 2025 vraiment nta nakimwe ntacitwaza nivyo kandi nivyo gushima n'ibintu yaravuze ko uno musi afise abadamu c'est vrai mu Burundi urabona hari kuri réseaux sociaux canke ukaraba hanze YouTube channel uriyigisha nuko umuntu aba yabishatse ariko none ikibazo mfise je uno musi ndabaza nti nibiki ibintu vyokorwa uno musi kugira ngo ikintu ca leadership feminine gihururumbikwe umukenyezi yumve ko I can be that leader, I can be a manager. Hakogwa iki aujourd'hui? Ubu rero reka tududurireko. Yego. Tugireko tugiseke. Mu ya essence. Ndiko ndavuga kuba umurongozi nakubwiye. Umukenyezi nk'indongozi. Umukenyezi mu burongozi. Icambere nakubwiye ngo baba bafise aho bagukura. Hari abo bakura mu nzu reka mvuge mu nzu mvuga mu makartier mugabo bakamutereka aha baba bafise iciza bamubonyemo c'uburongozi uracumva nawe ije no gusaba akazi bakabashira ahantu bakabaha amaposition baba bafise ico bababonyemo iyo ni choix y'umurongozi isanzwe bakagutereka ahantu reka rero ngaruke mbega abakenyezi bari mu ndongozi kano kanya tubigira kwiki mbega abakenyezi bari mu ndongozi bagarutse baratubwira canke bakoze turabona ivyahindutse iki kibazo naho hama ikindi naco ndashaka ko abakenyezi bari mu ndongozi baronka akaryo mubahe n'umwanya mubatumire bababwire ivyo bariko barabamo urazi impamvu twaronse benshi bavuga ibibi vy'umukenyezi ari mu ndongozi nitwaronka amahigwe n'ivyiza biva mu kuba umukenyezi mu ndongozi reka nkubwire jewe ketse ko ndi ndongozi n'ivyo naciyemo nta kintu ciza gisa navyo uri umukenyezi Okay. uraza bakunda kuvuga ngo urumva ngo umukenyezi ngo bajya mubona ngo amagore y'amasheshe oyaha nakikubwira sabagore ngo abagore ngo kugira ngo baronke ama position hari ivyo bakora yego si muri politike gusa muri politike bishobora kuba biriyo mu mamarshe bishobora kuba biriyo uracumva ivyo ni ibintu bitari vyiza bisanzwe bikorwa n'ahandi ndakunze kuvuga ntimucegeke gusa ngo ni kuri uyu mugwi oya kuko jewe ndabizi urashobora gukora politike utiriwe urahemuka utiriwe uriya kagateka ariko nagomba nkubwire ngo abo bari muri politiki nibo bari muri societe nibo bari nibabandi ega n'abandi tubana nyene atonda ha nawe ugatonda hariya atonda hajya nawe ugatonda handi mugabo ndagomba kubwira ngo birashoboka ko umugore ashobora gukora politiki mugabo ikibazo birashoboka ko umugore ashobora kuba indongozi ariko kubera ko twese tubifise igicapo kibi ubu rero harageze yuko ukuri kuvugwa birashoboka ko umugonyezi aba indongozi kandi niyo ayibaye wanashaka indongozi ziza cyane ariko ka kantu kacu nguma ngarukana k'umuco arikorera kicecekera arikorera kinumira arikorera agaca bandanya ubu rero bashaka ko bigiza ko bihurumbirwa n'ikintu cyose ushaka ko bakigura bakigirira publicity ni mubizi Yego. et c'est très cher ego kugira produit yawe isoke so ubu rero nahaco gushiramo ingufu zose twara abakenyezi sanga bari nko muri amashiri mateka ntitubazi ntitwabonye ego niyo mpamvu nagomba kubwira rero birashoboka ko uburongozi bw'abakenyezi buhurumbirwa ni ibintu baza ko muri ko murakora hagurutsa abakenyezi babwire baze babivuge burya abantu kuko dufise ngo ntabahari kandi tukaraba mu biharuro 30%. Kuko hariho nko mu ma style ya leadership hariho bitonga ba design developer niki no kuvuga n'abantu babona igicapo kinini bakavuga batumve ibi bintu ndabihinduye kuva ubu tugomba tubigenza uko n'abantu baseka n'abantu nta ma detail menshi barimwo mugabo baravuga ati umurundi kazi d'ici 30 ans
azoba ari hariya kuri some d'ici 20 ans umurundikazi azoba ageze kuri iki. Hakaba rero n'abandi rero nabo bafise uburongozi kandi babishoboye bwo gusanga ico gicapo kiraho bakavuga ati mu mugwi tugomba duhere mu mizi, tugomba duhere hasi, umukenyezi kandi nico cifuzo canje, umwana kiriko araruka, umukenyezi, umukobwa ariko arakura, akure bamushizemo ayo mavaleur. Mukobwa wanje urashoboye, mukobwa wanje erega je nawe urashobora kuba indongozi, erega mukobwa wanje si ibi vyonyene. Uracumva kuko uwo mwana niyakura avyumva ko ashoboye. Uracumva kuko jewe ni na education nanka cane gose. Abantu kavuga umukobwa mu nzu naho bihera, abahungu bagiye gukina umupira, umukobwa nagume mu nzu, we ntuzi we rabi bikogwa we abo bagabo bariko barafata ingona nabi, nabo bagabo bakuze baja ku mupira gusa, ntibigeze bamenya ko urugo hari ibikorwa biberamo. Niyo mpamvu ntashobora guha agaciro umugore kuko ntazi ivyo umugore akora. Abari mu kabare, abari gukina umupira, abari kuri billard, abari ku mikino itigera ihura n'ibibera mu nzu, ashika amasaha yo kuryama. Narazi ko abana bahora barira, arazi yuko amasaha ni bayoza, arazi ko yamenetse ayo masaha yo mwijoro nta masaha n'abakimeneka, kiretse yo baje bataha bamena. Kiretse yo bamena hari amakuru bataronka. Rero ubwo barashaka kugira ngo umukobwa tumubwire tuti urashobora gukura ejo karuki, mwana wanje ndagusunikira. Nico twe dukwiye gukora nk'abavyeyi. Ubu generation yanyu niko muravyumva ngo mutangure kubikora. N'abakobwa bakiri bato dukure tubamenyereza. Erega abahungu bababwiye ngo muri ashobora gutwara. Niyo mpamvu ubona biri facile bo ko babijamwe muri bo ko bijamwe kandi ugasanga wanashaka suko benshi ari ndongozi nziza. Exactement. Je regrette vraiment suko ari ndongozi nziza, sinuko afise n'uburoro agomba yerekane bwiza, ariko turavyemera kuko twakuze tubizi yuko ashoboye. Ubu rero ni gihe cyo kuvuga ko umukobwa arashoboye kuri ndongozi nziza, gusa itegure hama vyemere, hama nagomba nkubwire ngo bumuntu arinda. Gira abantu habutsa nabo bumuntu arinda, uvuga uti ko hajya twiganye. Mbega bibatera ubwoba bwiki? Abo bahungu canke abo bagabo ntimwiganye? Ntuzi ko bamwe mwana barusha n'amashuri. Yego. Mwana barusha n'amanota. None ubu vyanse gute? Kubaga ko ari kumwe amashuri yarabitwara. Kandi nawe warabishora, nshaka kubwira ngo nukuri nko ku rwego rw'igihugu. Na namwe igihugu cigeze kitubuza. Ikibazo kiri wacu. Ubu rero ico kibazo tugomba tucicarire, tuvuge tuti ibintu bitegerezwa guhinduka. Ndakunda abagore bamwe bafata abana bakababwira ati wewe urashoboye, akamuha n'amahirwe. Rero bitangurira mu nzu, bikazagenda bigakura mu gihugu. Hama haraho uzohera izo 30% zatazoba zikivuga. Ushobora usanga zoba dusera 60, pourquoi pas? Ibi 30% babishaka kugira ntagire, kuko urumva nivyo kudahurumbira. Igihugu kihagerageza kivuga ati basi ntitubure na 30, kuko hari abagore babisavye, hari abagore bavuze ati we ntimutwibagire. Mugabo nashaka kugira ngo hari igihe bababura. Hari igihe badakunze kuboneka, ariko nagomba kubwire ngo hari igihe bavyirengagiza bari babonetse, hari n'igihe babura vyari vyashatswe. Rero ico nico twe dukwiye kwiyumvira tuti mbega je igihe bazoba bashaka igitigiri nzoba kwije ibisabwa, nawe dupfe kuvuga abagore, reka tubigike abagore bashoboye. Igituma niyo feedback tari kwiraza, eske hagiye abagore barakora ibishoboka, barashoboye vy'ukuri atari mu majambo. Hamikira cyo nabwira abagore dushigikirane baje. Abarundi kazi dushigikirane. Umunsi muzombaza ngo ibi vyemeza ko abagore badashigikirana n'icahe nzobiba. Toute une liste. Ako ibikiye cyane. Ako nibikiye emission. Ngira muzontumiruka. Nibaza ko atakina kimwe ndabanyiganye mu ijambo abafasoni bahawe ikibanza mu burongozi vyohindura iki. Turumvise igituma tutabihurumbira, ukuntu dukwiriye kwitwara. Uno musi kibazo twokwibaza gikomeye nyamukuru, mbega iyo 30% barayiduhaye turiko turayijamo, turayibamo vy'ukuri, turiko turanayiteguriramwo d'abord. Kari ikintu badakunda kutubwira, ifo kubanza kwitegura mu hose ushaka gushika, ifo kubanza kwitegura.
Mbo twize byinshi cyane ndabashimira. murakoze cyane rwose twifuza yuko umukenyezi yokomera mu iterambere umukenyezi w'indongozi kandi abakenyezi bo baraduserukiye muduserukire neza kugira n'umugabo avuze ati ewana la fois prochaine hakenewe umugore kuko niwe mbonye abishoboye. Changia kwa indongozi ejo. Mutangure. Akajambo kanyuma naka. Akajambo kanyuma no kwitahura tugashira amanga tukikuramo ubwoba nivyo ubwoba twaraburemanye kuko na Bibiliya avuga ngo umukenyezi ni mbombo. Donc harahana turi faible mugabo tugerageze twihagarare ko tutinyuke. Tinyuka. Kama misanzure. Isanzure twabase. Nawe wababujije. Ako nterekeka ugenda tamutaka kabasirimu. Misanzure. Ego. Ntawe wababujije. Okay. Isanzure ntawe wababujije. Mu murongozi gira ukaratera nziza gira iyo discipline ukuramo ubwoba mugabo bandanya uri umusirimu hema shisha umuyaga mu mutwe. Baramitsinga. Ndongozi jakuri igeza ahubwo kuvana mu nsinga afana kuzishira. Bisous ladies and gentlemen, murakoze kutwumviriza, murakoze kudukurikira kandi murakoze no guhinduka no kumva by'ukuri ibi bintu. Tugize ibyo tukora ku burongozi kugira ngo tugire vraiment ibintu bihinduka. Turakeneye ama feedback yanyu mukomeze kutwandikira kuri YouTube yacu BNP TV, BNP Media ni page yacu ya Facebook no kuri Star Times 25. Turabakunda cyane.